twebwe canke turera abana bacu bafise abana bakuze usanga umwana ari mu nzu mama papa bari gukora arindiriye ari kuri televiziyo arindiriye ko baca amahera basize basigaranye umukozi ibyo ateka kenshi ugasanga na nyina yabitanze sina wa mwana wiwe afise umuntu umubone byose birakwiye donc umwana ntiyigera yigishwa ko akeneye gukora ntamenya nuko umuvyeyi yarushe kugira ngo amahera aboneke abantu bakuze bazi ko ubuzima bugoye nta n'umwe akenera amahera kugira ngo akore bose usanga bariko barakora nimurabe mwibarabara sefamu usanga bariko baratembera n'ikigero c'amavuka ku mutwe n'umwana mu mugongo ntazigera kugira ko yabuze uburyo bwo gukora parce que nibuka hariho une maman namuhaye 10 000 francs duhuriye mw'ibarabara ariko arasa aca arafukama mw'ibarabara kwa konsenga avuga ngo sinibuka amajambo yakoresheje mugabo agovye kuvuga ko ndamukwiye mw'ibarabara aca ambwira ko yari afise un capital de 5 000 francs aca gwaza umugabo aca arapfa donc ayo mahera yayakoresheje muri ayo maso y'umugabo wiwe umutaho uragiye aca atangura gusenga ndamuhaye 10 000 francs nari ndamuhaye le double ya kapitale yari afise ubwo nyene yaciye atanga aca aragenda gukora rero no jeune nta problème d'accès au financement bihari nuko gusa bafise ivyumviro donc ino kinide ikintu bokora rero amafaranga novuga ndi amafaranga ashikiye gusa ahasiga ubundi muradaba les jeunes baza ngaha bariko barakora donc bariko barakora nk'amaplan d'affaires yabo urashobora kumurondera uriko uramwakompanya kugira ashobore kwandika plan d'affaires yiwe akaba ari umurondera uwo mujene nawe yokora iyo plan d'affaires yiwe akagenda akaba finance tu es sûr et certain katana kimwe azokuramo ego akarorero n'iyi projet mubona yitwa Biyawe hariho des jeunes des femmes yigisha yaje ari projet kwigisha abakenyezi ko gushona abambere bari financé baraje bariga bafise financement tukaba n'amafrais de déplacement mugabo ugiye kuraba la qualité y'impuzu bashona ugacuraba n'ayandi mapromotion yakurikiye abantu baza birihiye bonyene bakagira une formation de 3 mois bavuyeho bashona impuzu nziza cyane kubera iki yapenya rero nagomba mvuge ikintu cose kije kivi musozi ataruhara na rutoyi wabishize bien hanyugu natonye kizovamo ico dukeneye niyo culture entrepreneuriale umuntu wese yumve ko akeneye amafaranga kugira ngo aronke amafaranga akeneye kugira umugambi kugira akore ivyo vy'amatontine bariko baravuga je naragize akajwe gukorera muri Bujumbura hari mu banyagihugu batoyi bari bafise udutontine bagira cotisation 500 francs par semaine nukuvuga après un mois yabafise 2000 francs ugasanga afashe iyo deni acaka gacaronka credit de 6000 francs agaca agenda kurangura imyumbati bakayikoramwo ububamo ego bakaca gushira ku isoko après 2 semaines yamahera muca numva ingene yaba yungutse rero nico nashaka gushikiriza murakoze